Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi ahejeje guha umubonano umupfasoni Lisa Peterson asanzwe aserukira igihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu c'u Burundi, aho yaraje kugira aganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ivyerekeye gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba yaraje na cane cane mbere kugira ngo aganire na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere impinduka ziriko ziraba mu gufashanya hagati ya Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu. Akaba rero banagarutse no ku vyerekeye umutekano mu karere, bavuga ku vyerekeye umutekano mu gihugu kibanyi repuburika iharanira intwaro rusangi. Bagaruka cane cane ku vyerekeye ingaruka z'umutekano muke uri mu gihugu kibanyi, aho bavuze cane cane ivyerekeye impunzi. Muzi ko kino gihugu cacu Burundi kimaze kwakira impunzi zitari nke zihunga uwo mutekano muke, zihunga intoreka ziri mu gihugu kibanyi bahungira no mu gihugu cacu Burundi. Aho rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yamenyesheje waserukira Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cacu Burundi ko Leta y'u Burundi imaze gukora ibitari bike, haba mu kugiranira amanama n'abasanzwe bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo izo mpunzi zishobore kuronka ivyankenerwa. Baganiriye kandi ivyerekeye igisata Leta zunze ubumwe za Amerika gisanzwe gifasha cane mu gihugu cacu Burundi, n'igisata cerekeye ivyo kurwanya urudandazwa rw'abantu, le comité national de lutte contre le trafic des êtres humains. Aho waserukira Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cacu Burundi yavuze ko igihugu aserukira ko naho hari impinduka abona ko hariho ibisata bizobandanya bifashwa. Aha yagarutse mbere na cane cane mu gisata c'amagara y'abantu vyerekeye kurwanya sida, n'abavyeyi bibungenze bafise umugera, hamwe no gukurikirana abagwayi. Basozereye umubonano basezeranye ko bazosubira kuganira vuba kugira ngo babandanye banoganza, na cane cane bamaze kubona intumbero nyamukuru y'iryo hinduka ririko riraba mu vyerekeye gufashanya kwa Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bisanzwe bifashanya.